Amakristal ni abari type zitandukanye, amakuru atandukanye ziba zitandukanye. Hari zituma ngukundwa, hari zituma nguba uba muri bonne santé. Hari bituma muri bonheur n'amakristal menshi. Urumva wewe wari wacaguye ma esprit hari aho yagutera ukabona uryamye ukabona nk'ibintu bibi. Ego kenshi nk'ibintu bakunda kubona nk'urugabo rwirabura ndijenyene mu cumba mu bisanzwe. Narakunda kubona ibitutu, narakubona urugabo rwirabura canke nkumva itiro, nkumva abantu baratanguye ku akaca ya persona ijwi rya papa canke rya mama bakaca bampamagara. Je nanje ko ratavye namenya sinasenga nabibona uko nyene ndibaza ko ari ibintu bisanzwe nta numwe nabibwira mu bisanzwe. Donc rero nigiki wumva wohanura nk'abana bagenda bakinjira mu ibyo bintu bya internet bakagenda bagakura ibintu bitari vyiza, nigiki wowe woshaka kubahanura? Kuko urumva wavuze ko bakunda kujya barahukana bavana ico gihe bari kumwe bari yagarutse bari kumwe ico gihe papa yari hanze hama twari nko muri deuxième trimestre troisième trimestre tugira dukora ama examen baca barabimenya barafasha umwanya barampana neza mu Kirundi. Barakubiswe? Narakubiswe. Ninde yagukubise cyane? Mama rega niwe yarahari mu gutwi nari nk'icumbi mugenzi fo kumenya ama nkuko yuri mu rukundo uravuga yuko ukumenya ama standards yawe no mu bintu byose fo kumenya valeur yawe, ifo kumenya valeur yawe mu bugenzi mu bintu byose mu bisanzwe. Hari ibintu umuntu umukobwa adashobora kugira, hari ibintu umuntu asanzwe adashobora kugira. Urumva abagenzi bakujana mu ngeso zibi, ingeso zo kunwa, zo kugira iki, si fo kucubakatira. Yego. Okay, none reka nkubaze, none wewe ni giki cyatumye uja gusenga? Bakunzi ba CANAAN TV, numunezero mwinshi gusubira uhura namwe ngo tuganire muri cya kiganiro cyacu akagohe nukubwira abantu ibintu bateza gukora kugira ngo ibyo batakora neza babikore neza. Rero turafise umushitsi witeka hano uyu munsi, umushitsi akiri mutoyi cyane aje kudukubitira akagohe, aje kuduhanura. Wasi uraho neza cyane? Urakomeye? Yego. Turanezerewe kukwakira kuri holycanaantv. Naho navuze izina senarivuze ryose kandi abantu ntibakuzi, nagomba ngo bidondore abakunzi bacu kuri holycanaantv bamenye umutumire wacu uyu munsi. Nitwa Cristal BIRARONDEWA. Marie-Reine niga kuri Beams. Mu kangahe? Muri 10e. Muri 10e? Yego gira uyamari. Ugira utsinde waste. None birakorohera ku ishuri? Yego. Amakuru ukunda nayahe? Nta nakimwe ukunda? Ibyigwa byose uravyanga? Nka anglais. Urakunda? Ikindi? Anglais, sport. Na sport, la biologie. Ça secrète mal. Iharuro uravyanga? Birakugora cyane? Igifaransa ntacyo mwiga? Turaciga. Ntacyo ukunda nacyo? Kiroroshe gusa ntacyo nzi gusa kiroroshe. Okay. Urumva rero turanezerewe rero ngaha kuri holycanaantv turakunda kubanza gusenga imbere yo kutuganira kugira ngo Imana idufashe. Sivyo? Idufashe kugira ngo ikiganiro cyacu kize kugenda neza. Reka rero dufata akanya dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, tuje imbere yawe tugushimira mwami Imana urukundo rwawe n'ineza yawe. Turagushimira ko uyu munsi tugiriye neza ukatuzanira umujene kuri holycanaantv kugira ngo ashobore kuganirira abavyeyi ndetse aganirire n'ugwaruka kugira ngo bamenye aho isi igeze. Uri Imana igira neza, uri Imana izi gutegura integuro yayo neza kuko uyu mwana mwami Imana wamugiriye neza, kandi ndizera ntakekeranya ko n'ibiganiro tugiye kuganira biza gufasha abandi bajene, biza gufasha abavyeyi kugira ngo bamenye uko bakwiye kurera. Mana uri wo kwizegwa ndabizi ugira neza iminsi yose, rero ubane natwe kandi tugiriye neza. Nta micubahiro cyose kibi cawe mu izina ryawe ryera,
senze nizeye ko vyumvise. Amen. Wasti none nagira mbanze ndakubaza wewe kuva ukiri umwana nibihe bintu wewe wakunda cyane? Narakunda gutamba. Nakunda gutamba. Yego, narakunda gutamba, narakunda gusoma, sinakunda gusenga. Yego. Hama wasoma ibitabo? Yego. None n'ubu ntavye gukunda? Ndacabikunda. Yego. Utamba n'ubu uracabikunda? Si kenshi. Be wakunda gutamba iki? Intambi zi? Gutamba amapiano. Amapiano? Yego. Okay, ni vyiza cyane buryo umuntu akunda gutamba kenshi aba afise umutima mwiza. Kuko ari umuntu anezerwa. None uyu munsi rero twagutumiye ngaha kugira ngo utuganirize. Ndazi icyo shaka kutuganiriza. Kandi mbwira n'abavyeyi bariko baratwumviriza n'abajene nukuri mwumvirize cyane. Uyu mwana arafise ikintu agomba kubapartaja, rero bifitiye inyungu umuvyeyi kugira ngo amenye iyo umuvyeyi atariko aritwara neza birakomeretsa umwana. Kandi niya umwana ariko aragendera mu nzira zitari zo hari ahantu bimujana kandi iyo bimaze kubashika bishobora no kumugora kuvayo. Rero uyu munsi wase agira tuganirize, sinovuga ngo akahise kuko aracari mutoyi, mugabo hari ibyo yabonye hagati y'ubuzima bwo kumenya Imana no kutamenya Imana, hari ibyo yabonye bibi n'ibyo mu kutamenya Imana, mu katagendana n'Imana, kandi hari n'ibyo yabonye byiza amaze kugendana n'Imana. Ariko ubu nagira mbande ndamubaze abanza tuganirize. Wasti, utaramenya gusenga, utaramenya kuba mu Mana, mbwira ibintu bibi wabonyeyo. Nabonye ibintu byinshi. Bituganirizeko. Nabonye ibintu byinshi. Ntaramenya Imana, twebwe iwacu nitwasenga. Nitwasenga, papa na mama baravana cyane, barakunda kuvana. Yari ibintu biba umwanya wose, umwanya umwe baravana bagasubirana bakavana. Hama candaja muri adolescence. Mva ngiye muri adolescence nkuko noba ngiye mu bintu bishasha totalement. Mva atamuntu ufise tujana. Je nabonye bampaye telefone uko nyene. Naca ngenda rero ku marezo nkarondera. Kubera umubabaro nari mfise na isolement nari maze kujamwo, nararondera basukuno no bakonsole muri internet. Sinamenye yuko Satan akorera muri internet. Ico nabona nico nakora. Nta exemple nari mfise, na muntu wo gukurikira nari mfise. Mukuru wanje turutana imyaka 10, donc biragoye. Ntimwajana urumva ntimwari mufise ivyo biro bimwe. Hama naraca ku bintu atari vyiza gusa ntavyo namenye. Okay, nk'ibintu wewe wabona uti ibintu je narabigiyemwo kandi ndabona ko ari bibi. Ni biki? Naraja mu bintu bita amakristal. Amakristal n'amaki. Amakristal ni abari type zitandukanye, amacouleur atandukanye, ziba zitandukanye. Hari zituma ngukundwa, hari zituma nguba uba muri bonne santé. Hari bituma muri bonheur, ni n'amakristal menshi. Urumva je wewe wacaguye jewe nizose mu bisanzwe ntavyo nari bwaronke, ntavyo gusa nabaye intéressé. Narabaye intéressé, hacaba intéressé mu bintu bita ama dream catcher. Ni ibintu bamanika. Barabimanika kubera narakunda kurota nabi. Ntaramenya Imana, sinamenya ngo senge ngo ibiki. Urumva narabimanika kugira ngo bifate indoto zanje mbi ngo ngumane nziza. Sinamenya yuko uri kuremboka. Ikintu cyose chape kiri mu Mana, sinamenye ko mba ndiko ndavuka ama esprit mabi. Yego. None ayo ma esprit hari aho yagutera ukabona uryamye ukabona nk'ibintu bibi? Yego. Kenshi nk'ibintu bakunda kubona nk'urugabo rwirabura. Nije nyene mu cumba mu bisanzwe. Narakunda kubona ibitutu, narakubona urugabo rwirabura. Canke nkumva itiro, nkumva abantu baratanguye ku akaca ya persona ijwi rya papa canke rya mama. Bakaca bampamagara. Je nanje ko atavyo namenya, sinasenga, nabibona uko nyene ndibaza ko ari ibintu bisanzwe. Nta numwe nabibwira mu bisanzwe. Donc rero nigiki wumva wohanura nk'abana bagenda bakinjira mu ivyo bintu vya internet, bakagenda bagakura ibintu bitari vyiza, nigiki wewe woshaka kubahanura?
nukugenda bukebuke kubera internet umaze kuja muri adolescence biba bigoye ni ibintu byinshi bikuwa ko mu buzima ntubimenye ingene wifata aba ari experience ishaje urumva ico no bakonseye muronke abantu mujana mu bisanzwe abantu mujana kuko muri Bible baravuga yuko ujana n'abasuma uri umusuma ujana n'abagira neza nawe uri umuntu agira neza ni barakwa influence nawe uramenya bubaza utashoboye kubaza umuvyeyi urashobora kubaza umugenzi wawe uri sure yuko ashobora kuguha conseil nziza nonega wasti nkubaze nk'abagenzi wari ufise canke ngira n'ubu uracabafise je ne sais pas aza kutubwira nk'abagenzi wari ufise ico gihe utaraja gusenga bara abagenzi bameze gute nigikubona bakujanamwo kitari ciza wumva uyu munsi uvuga uti Imana ndagushima ko aba bagenzi twapanye yo bara abagenzi babi cane bara abagenzi babi cane bara hari ibintu byinshi banyigisha muri ivyo bintu byinshi nta numwigeze kwimvira basiga kwiga ivy'Imana baranyigisha nko nari rebelle muri 7e narageze umwanya muri 7e ndi rebelle nkaca nsiba nkaca dushize kw'ishuri nkaca nguma ninyegeje umwanya wose wo kwiga ugahera maka recreation nkasohoka mvuye muri recreation umyigisha kumigwa ngo none uvuye he nkaca subira indani hageze kwiga nasohoka ngiye muri recreation no kurya gusa tukoze amateste nkaryama misanzwe nta kintu na kimwe nakora sinamenye ko ari bagenzi nyene bariko banjana mu bintu bobo nabone badakora ni ibintu banshiramwo gusa bikaza bukebuke gusa nshima Imana yuko harageze umwanya abavyeyi barabimenya barabinkura okay none abavyeyi babimenye ryari kuko urumva wavuze ko bakunda kujya barahukana bavana ico gihe bari kumwe bari yagarutse bari kumwe ico gihe papa yari hanze hama twari nko muri 2e trimestre 3e trimestre tugira dukora ama examen baca barabimenya barafasha umwanya barampana neza mu Kirundi barakubiswe narakubiswe ninde yagukubise cyane mama rega niwe yarahari mu gutwi nari nkicumbi aramnani yarumiwe mu bisanzwe yumvise utaja kwishuri ntiyamenye ingene vyagenze nico gituma nkunda kumva ko abavyeyi hari igihe birakenerwa yuko umenya ivy'umwana wawe arimo apana ngo umushikure telefone ngo urabi nge ntacu uzosangayo azoba azoba yabifuse canke yabinyegeje uramwereka yuko uri umuntu yokwegera uri umuntu utomyica ico gihe mama je naramutinya ntavyo nari kumubwira kubera yaranwa cane akagira ama reaction sinamenya reaction yari kugira urumva narahanywe gusa naciye ndabivamo kubera twari tugeze mu examen yari trop tard naciye ndonka amanota mabi baca bambwira ko basiba utuma bampa repêchage ngize repêchage nagize nka 5 ndaza hama hageze yuko baduha amanota nije nugarira abantu bapashije nari waseze ndavyibuka uwo munsi abana bose barumiwe bose barumiwe mu bisanzwe nanje narumiwe ku bwanje kandi ndacashimira Imana amen kuko waciye umenye yego none ga wasti ndakubaza nigiki wumva uyu munsi wovuga uti jewe numva nohanura abandi bana bari muri izo nzira zo kuzimira bari mu bintu bitameze neza urumva ko ari mu bintu bitameze neza kandi abavyeyi batabibona hakiri kare wari kubugiye wewe uyu munsi nk'uwabivuyemo nigiki woshobora guhanura abandi bana muze muraraba entourage yanyu biraboneka gusa kenshi iyo uri muri adolescence biranga uri muri deni ntushobora kuvyemera kubera n'umugenzi wawe ngo yamye ari ngaho ngo mubabare ibiki gusa n'umugenzi fo kumenya nkuko iyo uri mu rukundo uravuga yuko ukumenya ama standards yawe no mu bintu byose ifo kumenya valeur yawe ifo kumenya valeur yawe mu bugenzi mu bintu byose mu bisanzwe hari ibintu umuntu umukobwa adashobora kugira hari ibintu umuntu asanzwe adashobora kugira urumva abagenzi bakujana mu ngeso zibi ingeso zo kunwa zo kugira iki si fo kucubakatira yego okay none reka nkubaze none wewe ni igiki cyatumye uja gusenga mama niwe yatumye nja gusenga mu bisanzwe twari dusanzwe dusenga gusa
nkavyo natahura mama niwe yatumye ndabitahura yaratwicaritsa nkumva umenga ari karangora ndi kuri telefone wese nko tuje gusenga nkumva umengo basireka nigirishe nk'ugiye kuryama ntafate n'ibintu byinshi buke buke naze ndavyemera buke buke naze ndabitahura naze ndatahura ijambo ry'Imana hama ico gihe sinari bwamenye yuko bijya bintu by'amakristale nari ndabisikari bibi gusa navyo nari bwatahure neza hama canshika ku ijambo muri Bible Isaïe 2:6 bivuga ngo ivuga yuko Imana yarababariye isi yuko yaza iragenda mu ama tradition yo muri Eastern nk'ibintu nko kuza turasenga ibigirwamana nko tuza turaja ku barozi nuko byose gusa hanze bafise abantu bakoresha amakristale wicaye akakwereka avenir yawe or n'Imana itegura kazoza kawe urumva rero mama niwe yakwigishije mbega we mama yakigiye gute kutwumva kare watubwiye ko byari ibintu bibiba y'inzoga yahukana yagira iki yakijiwe gute mama ico gihe yari muri Côte d'Ivoire acagaruka muri vacances acagaruka kuturaba acagenda kwa mama Hawe aramwigisha gusenga mama Deri mama Raore barasenga je niko yambwiye kari mu mwamwigishije gusenga uko nawe waramugora gusa buke buke zaravyemera buke buke okay acaratahura ibyo gusenga ubu rero tubwire amaze gukizwa ukompaye ubuzima bwa mbere n'ubwubu papa na mama ubona bimeze gute muhira ubu hari amahoro menshi kare ikintu cyose baragipfa aho ishugwe riri aho ikintu kiri icabaye cyaretse kuba byose barabipfa nta hariyo esprit ibabuza amahoro gusa kubera rero twamenye Imana twaramenye kugira calme twaramenye kugira paix baramenye kuza bara contrôler ama emotion yabo kuza baratahura kuko kare barabomoka ntibavugana barabomoka kunyene bakishavuza gusa ubu baravugana ubu n'amahoro gusa none nk'ingaruka byabagize kumwe bwe nk'abana n'izi twese ngahanye ubu onye sigaye merewe neza ubu katavyo nkijamwe ivyo bintu by'amaesprit mahi ubu unye turatekanye turatuje twese kandi bamenye ndahiriwe ko bamenye Imana hakiri kare kuko vyaciye bituma nanjewe menya ingene isi imeze vyaciye bituma banyeduka neza bamenya kwikontrola bamenya ibintu bakora nanje naciye menya niyo ndaba naciye menya abantu ndabirako kuko mukuru wanje si hari gusa naciye menya yuko Imana ihari okay uyu munsi rege nagenda gusaba nk'abavyeyi bafise comportement nk'iyo ya mama na papa babwire ubuzima bariko barashiramwo abana kuko hari abavyeyi bakora ibintu ntibamenye yuko bariko barakora ibintu bibi bituma abana bamererwa nabi urumva wari umerewe nabi kandi bariko barafata inzira mbi mbega abagenzi warabahinduye ubonye sibo tukijana ubu ufise abandi abo ufise bameze gute ndabakunda n'abana beza twama tuvugana ivy'Imana nibo batumye ntekana amen urumva ko kugira abagenzi beza ari vyiza rero nk'abavyeyi batigisha gusenga abana uyu munsi wo bahanura iki kutigisha umwana wawe gusenga biragoye kuko uri kurafrija ubuzima bubi umwana wawe na wewe en plus na benefice irimo kutabusenga biratuma umwana wawe aja mu bintu nawe adatahura kurya jewe nagiye mu bintu ntatahura ukazibona umwana agiye akaca adekuvura ibintu byinshi kuri internet kandi ntamenye no kudiferencia ikintu ciza n'ikibi kuko muri isi ubu unye ibicumuro byinshi cyane cyane ibicumuro bikomeye ama 7 péchés capitaux ama 7 péchés capitaux ibyaha bikomeye yego
ukutaba ubizi ubitahura biratuma nawe ucuja kubikurikira. Satani nabivuze ko akorera muri internet mu marezo, utaravye neza ibintu uri kurumviriza, ibintu amatrend uri kurakurikira, kuzuragira ibintu udatahura, ntushobora kumenya ibintu uri kurajamo, ntushobora kumenya yuko ivyo bintu ari byo bizotuma uja mu muri rudahera. Ni ibintu bigoye cyane, ni ibintu bibabaje, ni ibintu umuvyeyi adashobora kubyigisha ijambo, aratuma nawe we uja mu bicumuro byinshi biruta n'ivyo yarafise. Kuko wewe ugwana umwana wawe azogwana, ushwana umwana wawe azoshwana, unwa umwana wawe azonywa, nuko nyene bimeze. None wewe ubuzima uyu munsi uri kurabukompara bwo gusenga no kudasenga, ubona gute kugira n'abandi bana bumvireho, ubereka amahoro ufise, ubereka imunezi ngene wiga? Kare bavuga ko kw'ishure naco byakubwiye waronka amanota y'amabi, mugabo uye ubu amanota yaradoze, ufise amanota meza kubera ko uronka meza, kubera naramenye kuva muri rebellion, naramenye kwakira Imana mu buzima bwanje, narayihaye ubuzima bwanje, ubu narasigaye nkunda kwiga. Urumva iyo usenga ubuzima bwawe urabworienta neza, sivyo? Na jewe ndamwongerereko nukuri Imana kuyikurikira n'inyungu y'umuntu, sivyo? Uyu munsi wewe uyoberwa mu ishuri, so uruhombo si urwawe, si uruhomba, ariko uyu munsi uri kuriga neza n'inyungu kuri wewe. Amashuri ucuye amara n'ingoga, uronka amanota meza, ukanezereza abavyeyi. Urumva gusenga birimwo inyungu nyinshi cyane. Rero nukuri ndashimye Imana ku bwawe wasi, ndashimye Imana ko uyu munsi ushobora guhagarangaho ugashingira intahe Imana, ukavuga uti ibindi muri internet harimo severe, harimo ibintu byinshi bibi. Rero abana n'abavyeyi haraho umuntu amuha telefone akagira ngo ni ikintu cyawe kipasha muhaye, muga ntamenye ko ari uburoza muhaye, sivyo? Hawe urumva ko barugiye. Ayo makristale ubuye ugeze mu rwego ruwe iyo bibandanyamo. Noba narahejeje, ubu noba narahejeje, jengira ngo noba ndi umu assistant personnel ukuzimu. Ibintu biragoye cyane, noba ngeze kure. Ugeze kure, ariko dushimiye Imana ko wabivuyemo. Amen. Imana ni nziza. Rero ndagushimiye cyane ku mwanya uduhaye. Imana iguhezagire. Sinzi ko ari akajambo kanyuma wowe usigaranye uvuga utaka niko kanyuma ngira mpereze ko mbwira abakunzi bo kuri CANAAN TV. Muze murasenga cyane, cyane cyane abavyeyi ntimumenye ivy'umwana ajamwo, ntimumenya ibiyiko biraba muri imagination aratandukanye, ntimushobora kubimenya, ntimushobora kubikurikira, ntimushobora kuba muri rytme imwe. Gusa ikintu canyene mushoboye ni kubiha Imana. Uhaye Imana ubuzima bw'umwana wawe, nta n'ikindi ubusigaje naho wose imisi yose Imana yenyene niyo ibishoboye. Ntushoboye gukontrola umwana kubwawe wenyene, navyo ushoboye. Nivyo ibyavuze nivyo. Urumva umwana arasohoka, umwana ari kumwe n'abandi bantu, mugabo iyo wewe wamushizemwe amavare, wewe ukamwigisha gusenga, ukamwereka ikibi n'iciza, umwana aragendera ku ndero wewe wamuhaye. Rero igihe naho utari kurabikora, urumva umwana acaregwa nande, acaregwa nabo bahuraho mwibarabara, acaregwa n'iyo internet, ugasanga umwana yarazimiye. Rero turamushimiye cyane wa ibiganiro cyiza duhaye. Imana iguhezagire. Amen. Nane twasubira kugutumira uzoza. Yego. Uzoza? Yego. Sawa, urakoze. Reka rero turangize dusenga. Mana dacarugira byose uri mu ijuru. Subiye kugushima kubwo uyu mwana Mana. Wamugiriye neza, wamurindiye mu buntu bwawe bukomeye, kandi aragushima kuko watabaye n'umuryango wiwe uyu munsi, akaba begereye Imana, bakaba baravuye mu bibi bakaja mu vyiza. None Mana ubihererwe icubahiro, niwe wabikoze, si inkomezi ziwe, si ugusenga gukomeye kwiwe, ariko n'urukundo rwawe. None Mwami Imana ukomeze kumugirira neza uyu mwana, umukurize mu buntu bwawe, kandi akomeze kubicitegererezo kuri benshi, kandi dusengera n'urundi rwaruka Satani ariko aratwara, saba ngo ukuboko kwawe gukomeye kubaramire, kubakure muri uyo mwiza, bamurikirwe n'umuco wawe. Sengera n'abavyeyi Mwami batamenye uko ibihe bigeze,
baha umutima wo kwegera abana cyane kugira ngo babibe mu imbuto nziza. Mana turagushimiye rero ku byakoretse byose, hama icubahiro cyose n'amashimwe aba yawe mu izina ryawe ryera, senze nizeye kubyumvise. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.